GNFILMS, good news films, double favor without limits. Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso Intango kigira ni hereso Inangwirakoye uyisengere inangwirakoye uitondere inangwirakoye. Okay, handsome boy, ubaze ushaka ko Keria aba deuxième bureau cyangwa ushaka ko Keria aza umukobwa wo kwikurira ko stress? Keria ndabona ko wangize ko amatohoza kwi siko rindi rugiye kubibona. Muco kubera ko umuhemu bigeze hiyo, kubera iki uri umuhemu bigeze hiyo ga Muco? Wowe se nakubwiye ko ibintu vyanje narida n'abana uzobigira ibanga, wagiye kubimubwirira iki? Ndakubaza, wagiye kubimubwirira iki? Sa? Ngiyo! Titi, nukuri kw'Imana je nta musi numwe turavugana ibintu vyawe na Keria. Nukuri kw'Imana. Ahubwo mfise ikibazo, yabikuye hehe? Yabimenye gute? Muco, wowe harabuze ivyo navuga vyawe. Ujya arerekwa ibintu vyanje narida, ujya bikuye ko atawundi muntu numwe mona muri iyi nzu azi ivyo wanje atari wewe. Nukuri ivyo bintu ntavyo nzi. Ntabyo uzi gute? Ntabyo uzi gute? Narabimenye. Narabimenye kuko nta kintu na kimwe cyagizwe ibanga kitazoja habona. Umugore n'umwana nabo kunyegeza. Erega ukuri kuzokwama gutsinda. Kandi ikindi naco burya n'ikinyoma haragera igihe kikarambirwa no kuba ikinyoma. Kigitaramo kwivugishiriza ukuri ko naco ari ikinyoma. Karibu ariko ubundi sanzwe nakira ku rushengero ariko no munsi nameze nkumva nyine akantu gatameze neza mu mubiri cyo gituma nacenda kurondera kugira ngo duhurire nga
kanizere ko hatakugoye cyane. Oya. Yego. Hama murakoze kunyakira. Ndishimye kandi no kubona iwawe. Nivyiteka. Hama mukozi w'Imana. Jewe cyangenza narifuza ko tuganira. Mu majambo make nafashe umwanzuro wo gukorera Imana. Urushengero nawe nkoreramo ibikorwa by'Imana narimutse hacambera kure gato nkaba nimukiye amajino hafi akaba ari already match naje kurushengirwa yenyu kuko byukuri narahakunze numvise mega hari Imana. Ubwo rero ikigira 10 cy'ukwezi abana cyenda cyitwaje. Nivyanakunda icyo munsengera muzaba mukoze kuko ndakunda Imana pe kandi ndi n'umuririmbyi naho imyanya ikunda kongora. Afete akazi kanje karakunda kumfata cyane hari gusangana dimashe nakoze ariko mukozi w'Imana urabizi neza umuntu akorera Imana muzira nyinshi. Nzogerageza kucerekeye amahera nzokora ibishoboka pe nzokwitanga. Yego. Mani kwezagire. Teri, Imana kwezagire. Amen amen. Teri, kaze kuko numugisha iwacu. Kuko iyo umukristo yinjiye akifatanya natwe numugisha kuri twebwe. Nukuri. Barangakwane. Ikindi gushimiye. Uri umukristo yitawuye. Azi gutanga igira 10. Ndagushimiye cyane. Imana iguhezagire. Hanyuma ubana n'abavyeyi canke urubatse? No. Oya ntabwo nubatse. Ariko Imana niyampezagira ikanyereka umufasha cyangwa umukunzi nzovyihutisha. Hama abavyeyi banje baba muri Canada. Abuge nanje kenshi niyo mba ndi ahubwo majambo makije nkunda Burundi. Rero kenshi mba ndino nahisemo kuza kubino kandi tusanzwe dufise n'inzu iri mu kigowe y'umuryango dusanzwe dushikiramo. Ubu rero niho giye sanzwe mba. Okay. Karibu abakobwa barahari. Uwo Imana izo guhezagiza udutubwire natwe zizogufasha nk'abakozi b'Imana kugira ngo tuguhezagire. Ahubwo Teri ngiye no kugusengera ndaguhezagire kuko iyo tufise intama zitaho ibikorwa by'Imana natwe turazihezagira mu kuzisengera. Ngira ndagusengere uzana ibiganza byawe. Imana niba nayo kumugisha. Uhoraho Mwami Imana ndakweretse umukozi wawe. Ndakweretse umukozi wawe Teri yitahuye akamenya igira 10. Ndakweretse amaboko yiwe. Ndakweretse ibikorwa byose akora umuhezagira nk'amahera menshi abandanye gutanga igira 10. Mwizina rya Yesu umuhezagire mu nzira zose icyo yifuza cyose akironke. Ndamusenge nk'umukozi w'Imana. Waravuze ngo zana ibigira 10 zana amashikanwa yanyu. Mwizina rya Yesu aravuze kuzoba hezagira ibikorwa vyiwe uhezagira ibikorwa by'amaboko yiwe byose nkaba ndabisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Yivyukora ukwinango mbiza n'amaherezo mabi. Intango uyisengere. Tony. Intango uyisengere. Nibiki? Siniko ndahamagara amatwi yawe avuniyemo ibiti. Tony nakubona ko muje gusenga kandi naho bihonda ukeneye ko no musikiri kwane. Tony kwe kivuga ni wumva. Madam, urazi ko nakubwiye yuko no munsi hari ahantu bantumye kuvuga ubutumwa. Ijoro ryose ntibigeze umpa n'agahengo, sinigeze ngoheka. Waraye uravuza induru. Ndagusavye kubw'imbabazi z'Imana. Undeke nje gukora umurimo w'Imana. Ni waba unkeneye ibyo ushaka turabivugana maze gutaha. Okay. Reka ndakore kugenda. Guseka ndakuzerera amafaranga. Ndagusoma kanza kumitanira. Kandi uyu yaranduza kunyaruka. Ibyo nta kibazo. Mpejeje ncanza ntandi nza guca.
hamazana ndabikuzanira. y'ubuzima kw'intango mbi n'amahitamwo mabi sengera intango y'ivyukora kw'intango mbi zana amaherezo mabi intango intango ubu tuvugana impuzu zawe zose nazirinze mu mazi nta mpuzu n'imwe usigaranye. Bwira urashiteguye kuja kuvuga ubutumwa ariko naco sheri ucubabwira ko waciye kubatizwa. reka gucika intege reka no kwiheba no kurambirwa n'imisi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo nibwo Imana ivuga. Shushu aka kayaga kaha hantu kanguye neza vrema. Wow. Sheri ni hamwe bavuga ngo iyo ukunze umuntu umukundana n'utwiwe, ariko by'ukuri mu bakobwa bazi kunyugwa uri uwa mbere. Abandi ubu bari ku maplage nyene ku mucanga iruhande y'amazi mu mapisine, ariko nawe aka kayaga kakuguye neza. Naco mvutse ndazi aha n'inzarira kwishe, ariko bike bikehanira bankana kandi mu rusato rw'imbaraga sagwifuka batanu. Reka tunwa ka none ko ntararonka amafaranga yo kugura 20 cyangwa ndakugure vya bindi bizimvye. Nyene kararyoshe kuko kavuye iwawe. Kirinyota mukunzi Nawe mugenzi. Sheri Shushu umuntu w'ubwenge wenyene niwe yotahura ubutunzi bukunyegejemo. Mbe bibaza yuko bariya bose basohoka ku maplage ariko baba banezerewe hibambewe ntagira uzokubesha. Uzi ukuntu bibabaje kubona umukobwa asohokana n'umuhungu bavana gatoya, umuhungu akaja kuvanga umukobwa cyangwa umukobwa akaja kuvanga umuhungu. Mbe bibaza yuko bano bantu bose tubona umenga baranezerewe bagendera mu miduga izimvye baba mu mazu meza ngo nuko bafise amahoro. Habe namba urazi ko hari nk'umugore aheruka kumva umugabo amubwira ati je t'aime ku munsi wa mariage. Reka ninwere kano kaji nire na kano gatumbura. Ico natahuye cyo ni kimwe, urukundo sheri ruruta ibintu. Ndakunzwe jewe nikundiwe na Tony. reka gucika intege reka no kwiheba no kurambirwa n'imisi yo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo nibwo Imana ivuga.
karibu rero risanzwe. ariko vrema mwaka gatondo mwambura kimaze muje gukora iki mu rugo rwanje. Mami tugenzwa n'amahoro. Twapanze gahunda yo guherekeza Tony ahagiye kuvuga ubutumwa. Kandi twamubuze kuri telefone. Hanyuma n'ahantu twavuganye ko duhurira twarindiriye amaso ahira mu kirere. No kwibwira tuti reka tumusange muhira kumbere ho twamubona. Sinabwiye ko mudafite cyo gukora mwebwe. Umva. Mumvire mu rugo. N'uyundi munsi nimuzogaruke hano. Musenga ibiki. Twemana twiko turayigora kuko yaraduhaye. Pame. Karashize ingano dutuku duhora gusenga. Ubwo niwe wanzi. Aka kanya warishuwe gushika naho utagikenera Imana. Nahora ndakumva ku radio. Uyu munsi ndakwiboneye mbone nkubone. Ndumiwe. Ongera ndabe. Urambonye nuzogwara amaso. Simvuga kabiri mvira mu rugo. Eka naho numva ko Tony yagowe uno musi ndavyiboneye. Hewe ndumiwe. Intango ya vyose ni pastori yabahujije. Avuga ngo Imana iravuze. Pastori? Hewe. Uyu jya munsi ujya muvugishwa yari karatigitishwa. Ni impembo yaronse. Avuga yuko Imana yabahuje. Kibanza mwa urakoze Yesu urakoze mwami ndakumva Mana ya bana banje
bana banje ra muja kurondera murondera kure ra ri kuki muja kuronderera ahandi yo rai wirukanga mu bandi kuki wirukanga imihanda y'isi umugore bana banje ndabana namwe urugendo rwanyu rwose ra hi ngiye kubakorera urubanza kwiteka ngiye kubana namwe igihe mwakirukangiye ri Rod Simon Gid Gloria Rod Simon Gid Gloria Rai hari ibintu numva ngo muja kurondera hirya no hino Tony Rai Simon Gid Gloria ndabubakiye urugo ndabahaye urugo rwiteka kerugume urugo rwanyu ndaruhezaye ndimana itivuguruza ndimana mvuganye namwe ubu tuvugana Tony ndabubakiye urugo rwiza urugo rw'amahoro urugo rufise ibyona n'ibyonona Rai glory man ngiye kubana namwe ibyo mutegura byose ngiye kubyivangamo ndi Imana itabesha ndi Imana isezerana igashitsa Pamela urarosa umugabo kuye ku gicaniro uyu mugabo uzumufate neza wabyumvise turi kumwe Tony uri kumwe nanje haleluya turi kumwe uri kumva icyo Imana ivuze Rise and man give the glory mwongere sabwe aba bana babakiruko amen nimba tasha nimufise aba bana muze mubaterere ku rubanza rwabo uru rugo ruvuye kure urugo rutanzwe n'Imana y'ukuri Roy Saint Gloria wabyumvise turi kumwe Tony uri kumwe nanje haleluya turi kumwe uri kumva icyo Imana ivuze uyu mugabo uzumufate neza ni uw'agaciro uyu nibaza gushikana ku iterambere ku byose wifuza mu buzima uraza kubera umugore akubera inyoko akubera ibyo wabuze byose Lord Simon give glory Lord Simon give glory ndabaye umugisha Lord Simon give glory bwoko bwanje ndi Imana y'ukuri ndabahezagiye bwoko bwanje shalom
hari ubuvugishwa butari bwo ari ubwo kubata mu nyenga gusa. None ibi bintu bizogenda gute? Bizoherera hehe? urumva nzyoye abana bomengo ni Zelensky na Putin indura abantu bazi imisi yose no baramujobetse naho yaragiye aciye hasiyo mana byaba abantu bitazombera akajoretse hano kurabira mu gisagara ibibera muri runo rugo. Hama Melissa, nkuko ni presence ujya munsi mu rusengero sanzwe n'umukristo nkabamba mu kigobe mu nzu abavyeyi bansigiye ndi umwana w'ikinege ariko abavyeyi banje baba muri Amerika. Rero umunsi wa mbere nakubona niho numvise ikiganza kinkora ku bituko ryajije cyongera rirambwira ati no raba muri bajye baririmbye ujya mukobwa ubona yubasha Imana kandi na niyo mpamvu nakuzanye mu gurushengero kugira ubone umugore wawe w'isezerano. Vyukuri maze kwereka ivyo bintu narashimye cyane gose. Maze rero kumva ko wakuri mu muryango usanzwe usenga cyane cyane kuri umuntu ushika wa pasteur nukuri narahimbawe cyane gose. Melissa nka hamwe wo mpa amahirwe yo gukundana nawe nohita ntangura projet ya mariage vyihuse. Teri ndakumva ariko kuko Imana atacira abimbwira ko sinoshoka nkwemerera ariko ntacu reka ndabisengere nzoguha inyishu. Ego nibyo wagenda usenge kuko Gabriel amaze kwiyereka Maria yaragarutse kandi yiyereka Yosefu kugira bose bamara amazinda. Rero marayika yanyeretse ntazurika kukuza ko nawe. Ndabona tanguye koroha. Melissa, uyu munsi cyane ko ni makangira ku ntego yaje. Cyanke mu ngumi ndabishira mu migera. Ino munsi nawe nshikira. Uyu munsi ndagufise. Mama Pastor, je nshatse ko kwikebukanya. Je nk'umukuru w'abaje inama. Urabona ko nkuze. Urashaka kuraba ibintu ukabona ko hari ikibazo. Ujya rero turafise ikibazo mu ishengero kandi gikomeye cyane. Ujya rero Mama Pastor, urukuru niyo nkuru. Bisigura ko tutobifata minenegwe. Birashaka gusambura urushengero. Nenda kubaze ikibazo cha Pamela na Tony nubona ko gishobora gutera ingorane ndetse na mwebwe kikanabafata. Twaragiyeyo na Olivier Pamela aradukurira agashambara neza turamuyobegwa ndibagira
neza aho namubonye ariko wibuke Pamela yaherewe indagano zo kwabira ntajya mu ishengero ryacu na pasiteri wo ngaha wacu sivyo arazi yuko ndi umukuru w'abajenama arazi ko ndi umumama n'ukuri no kwifuza ko asambura narumiwe mu biriko biravugwa namwe birashobora kubahitana kuko pasiteri wacu ariwe mugabo wawe ngo abifisemo uruhara rukomeye bisigura yuko ishengero rishobora gusambuka umwanya wari wo wose atumuma tugashwiragira intama zigashwiragira rero nugusenga turondera umwanya dusenga murongozi nukuri kw'Imana ntabwo ibintu byoroshe by'ukuri ngize Imana yuko nawe yaguciyemo iki kibazo ukakibona ariko Toni wewe by'ukuri ararushe yikoreye isi iri ku mutwe wiwe n'ukuri wa musaraba niwe arawikoreye kandi uramuremereye sinzi ko ari bunaronke na Simoni ngo umutwaze warazi yuko gamuro natwe twagiyeyo Pamela katuburira isoni hewe aramangara aramburira isoni aravugira hejuru iki ndavuga ati Mana uyu muntu ameze uku basi yoba yarabatejwe no mu mazi menshi yoyo na wewe uri mama pasiteri arakubahuka aragukora mu gahanga neza arikura impuzu ndumiwe bisigura yuko ashigikiwe mama pastor duhaguruke dusenga tora umunsi twambaza Imana kuko yoyo nibona ivyihishije sha Pamela yaratwihishijeko cyane yigira umukiriso ariko numupagani mubisi sha ariko ntaco igifise intango kigira niherezo iyi ntambara izohera nta joro ridaca ahubwo nyene reka turabe dupange neza aya masengesho dufate umunsi ewe hahandi tuzovayo turi umuriro nukuri kwose yego reka tuje mu nzu pasiteri nava avuga ngo twagiye mu biki Mucho one ni sawa? Ni sawa? Nawe ni sawa. Keria ni hari? Ko ni hari? Muhamagare muzanane hano. Nyaruka. Keria. Ahanini niwe nari nkeneye cyane. Warigize ko uzi kugendereza ubuzima bw'abantu. Ubuzi bwose. Waragize neza. Kenda nawe gushimira. Ariko pour être honnête, jewe ndarusha.
kubera ko nakwinginze ndagusaba urukundo ugahitamo kunyereka yuko ivyo navuze atagaciro bifise. Hako jewe Titi nuhangayikishwa n'urukundo nagukunze wewe, nkababazwa n'amasantima y'urukundo mfise kuri wewe uri hano muri iyi nzu. Keria, le choix t'appartient. Soit urampa urukundo uranyemerera kunkunda, soit tu sors de ma maison. No Grafrene, ndakwinginze ntumwirukana atagiri yacu. Ziba! GNFILMS, good news films, double favor without limits.